nibaza ko sinadomye ku rutoki mugabo uzi ko yita Yuda wese niwe. Abantu barimba R&B ni nk'abadada ariko abantu baririmba hip hop is my man. Urumva baramuhenze kandi ntiyarazi ko bigenda kujya. Ofete ushobora kuvuga ngo nguri Yuda. Yuda yari umuntu muto. Yari umuntu muto usivye ko yari njyake. Rero nibaza ko beshi bavuga ko babizi ariko sibo babizi bonyene. Twe natwe turiho kandi hari gihe ushobora kugenda utekereje agakwavu iyo ugasanze ahantu kari usanga kabunzuko. Mugabo karashobora kubwira imbogo jya ku mugozi kandi ako gakwavu kagatekera imbogo. Nibaza ko Yuda bazi. Yuda bazi muri Buja Flavor nujya nyene washaka kuvuga. Sujya ni Yuda wa copy. Washaka kuvuga Yuda wahe? Yuda yagurishije Yesu. Kubera ko utashizemo Petero n'abazakari. Petero yari umunyabwoba yabonye bamubambye rasta cara kuvuga ati je kwira ngaha ndabona ntanagiye ndabona byo komera. Fabi Love rero kuri we umusigura gute mu bantu? Ofete Fabi Love arashoboye arabizi. Nibaza ko umuziki w'u Burundi kugira uteye imbere biragoye cyane. Ndababazwa n'abantu bigwa baravuga ngo urumva ngo dushaka duteye imbere oriye bajya nyene bavuga nibo bazingamitse wa muziki. Wewe niwe woroganije igiteramo. Nibaza ko atamunyarwanda yavuye mu Rwanda ngo aje koroganiza igiteramo mu Burundi. Abarundi nibo boroganije igiteramo. Gutuca wirengagiza abantu babizi hama ukaca ushiramwe abandi batanakwiye no kujamo. Nibaza ko hari ukuntu abasani bama bavuga ngo ko turabavanye. Nibaza ko ico nico cambere na kunywa inzoga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa sinabu nesu sio kwa kristo jambo sana kwa susara kwa kansana kwa sikia beste voice unapata ni kube drama nasumika DRAMA nasumika drama. Asante na shukrani kwa msha subscribe to YouTube channel yangu inaandikwa ni Buja Town TV. Nkuko tous les jours twara tuisezeraniye yuko behind the camera akaba ni wao nyenye Raja Buja Town usira Raja Buja Town ni Raja Buja Town. Unomunsi ngabanda ndabashikirize wa mu big rapper cyangwa rap machine akaitwa K-Don. Ndakora mukije bro. Ya mahoro. Umeze neza cyane gose. Ibintu bitatu ukora mu gatondo byutse. Ndasenga nkakaraba mu maso hama nkagenda. K-Don ryaje gute iryo zina? K-Don nibaza ko ni izina ry'akazi inyuma yo kwitwa irindi n'abavyeyi mugabo inyuma yo kwinjira mu muziki byabaye ngombwa ko nitwa K-Don. Le 24 mars 2022 twabonye post y'indirimbo yawe yitwa Rotate. Yaje gute expiration yo kuyandika yavuye he? Nibaza ko yavuye mu bintu byinshi. Bajya batipe nibaza ko ari collabo wabonye. Bajya batipe twahuriye mu higanwa kanaka rya Isana mu media. Okay. Tugiranira ubugenzi hama twimvira ati none ko tugiraniye ubugenzi gute tutokora collabo. Change my life yabonetse le 5 janvier. Yeah. Yari imbere ya Rotate. Change my life washaka gushikirize ubwe ubutumwa kuri K-Don. Nibaza yuko iyo ifise ubutumwa burebure. Nibaza gushika nuno mwanya nino saha hariho beshi ishobora gufasha muribuka bya Seribi muribuka ibitandukanye. Nibaza ko bose abantu bagenda hanze y'u Burundi ntibabaho neza. Nibaza ko rero ubwo n'ubutumwa nashoboye gushikiriza bari hakujya amazi kugira bumve yuko kujabuka amazi ego biraryoshe mugabo ntibaronka bose kandi dutegerezwa gukunda igihugu cyacu kubera bajya bose bateye imbere nuko batahuye yuko bashobora gukorera ibihugu byabo hama bigatera imbere. I like that. Niki ikintu K-Don ahora arondera mu gihugu cy'u Burundi akakibura? Nibaza ko byose biriho ariko kubishikira niyo ngorane. Kugira utangure ko ufite impano yo kuririmba byagufasha umwanya ngana gute? Nibaza ko ntibyafasha umwanya muremure kubera ko navutse ndirimba. Nibaza ko rero ahubwo kwabaye kwa meliora ibyo bintu kugira iki kugira ndabishikirize n'abandi bamenye ko ndabizi. Le 24 mars 2018 niyo YouTube yiwe wagize amahirwe yo kuyugurura. Mvuga yuko ma views yose ufite 6755 views just moment. Dusimbire kandi mu ndirimbo wasoye yari le 10 septembre 2022 yitwa Najiamini. Uno munsi niyo exclusive interview yacu izagwagara ku ndirimbo Najiamini. Yeah. I like that. Najiamini yaje gute?
nibaza ko murabizi ibintu by'abarapere, murabizi umuziki w'u Burundi, murabizi abarapere bo mu Burundi ivyo barimo, ivyo turimo. Nibaza ko rero uri umurapere utiyemera, nibaza ko ntubura umurapere, gusa ubikore neza kugira iki ntutsitaza abandi, ubikore nk'akazi kawe kugira biryohe, ubikore neza ntutsitaza abandi. Ariko mu gipande cya verse ya kabiri umunota umwe n'amasegonda 30 wahinduye melody, wacuvuga yuko bajya abandi bita abayuda n'abamaster, washaka gusigura iki? Yo nibaza ko Yuda yabayeho na twebwe tutaraba. Nibaza yuko ari umuraperi twa B-Face on the floor cyangwa Boniface nawe nyene yita Yuda. Sinzi yuko wowe washatse kuvuga yuko ari B-Face uriko uravuga cyangwa yarinde. Nibaza ko sinadomye ku rutoki, mugabo uzi ko yita Yuda wese niwe. Aba big rapper kube drama ndaba rapper, nibaza yuko wumvise aba big rapper ucyumva yuko bashaka kuvuga K-Don. Ya nibaza ko shobora kuba nimo. I like that. Ngira rero iyo explication ya Yuda yaje gute muri ndirimbo ya K-Don? Yuda murazi yaragurishije Yesu. Aho fete Yuda ntiyari umuntu mubi cyane. Yigize urumva baramuhenze kandi ntiyarazi ko bigenda kujya. Aho fete ushobora kuvuga ngo nguri Yuda. Yuda yari umuntu muto. Yari umuntu muto usibye ko yari ngyake. Rero nibaza ko beshi bavuga ko babizi ariko sibo babizi bonyene. Twe natwe turiho, kandi hari gihe ushobora kugenda utekereje agakwavu iyo ugasanze ahantu kari usanga kabunzuko, mugabo karashobora kubwira imbogo jya ku mugozi, kandi ako gakwavu kagatekera imbogo. Rero nibaza ko ndashobora kuba ndi karume, mugabo mfise ubwenge nk'abakabi. Akumure twizere yuko muri iyo ndirimbo ya Najamini washatse neza na neza kudoma ko turacyari ku muntu umwe, wavuze abantu babiri, wavuze Yuda na master rapper, right? Dushaka udusigurire neza uguruke K-Don, kuko abafanzi bawe bari bashaka kumenya neza na neza uyo muntu Yuda washaka kuvuga yarinde, yari wahehe. Nibaza ko Yuda bazi. Yuda bazi muri Buja Flavor nujya nyene washaka kuvuga. Suja ujya ni Yuda bakopi. Washaka kuvuga Yuda wahe? Yuda yagurishije Yesu. Kubera ko utashizemo Petero n'abataka. Petero yari umunyabwoba, yabonye bamubambye rasta cara kuvuga ati je kwira ngaha ndabona nanagiye ndabona byo komera. Niwe musani wo muri hip hop game Buja Flavor agutera ubwoba K-Don? Nibaza ko ntibantera ubwoba kubera nanje ndashoboye, naho atawuvuga ko ashoboye mugaje ndiyumva ko ashoboye. Nice. Nibaza ko rero ahubwo ico badusumba promotion. Twese turose promotion, umuji twawujugumiza ibintu bikagenda neza, ahubwo nabajya bakabibagira. Ngira abantu batatu bari nyuma yawe muri hip hop. Oya bose ubuzi ko ari umurapere abikora neza, yiyumve yuko ashobora kuba uwa mbere ku giti ciwe. Bose n'aba brother bose barabizi, nta wa mbere nta wa nyuma, ahubwo dusumbana intambwe tumaze gutera. Nice. Ngo mashiremo ijambo rimwe muri groupe ucungira umuntu umwe gusa mu zina giwe. King wa rapper Buja Flavor. No. Washaka kumwita gute? Nta numwe. Yo bande? Nta numwe. Akumbure Fabi Love umutahura gute? Umutahura nkande? Okay, reka ndakwishure. Si ubwa mbere ico kibazo ndakibajije. Ntushobora kwita King kandi atari we watangije ico kintu. Umwami n'umuntu yakreye, n'umukreateur w'ikintu kanaka. Rero twese nta mwami ahaye, kubera iyo aba hari umwami twese niwe tuba twogako. Ahubwo twese turi abaganwa, mugabo harabaho imfura mutoya uku bikagenda. Fabi Love rero kuri we umusigura gute mu bantu? Ofete Fabi Love arashoboye, arabizi, kandi n'uwari we wese arabizi. Mugabo kuvuga ngo umwami kubwawe umuhekiye kibanza muri Buja Flavor muri hip hop umuhekiye kibanza. Arashobora kuba grand frère akaba ari muri wit. Amaze kuba grand frère urumva yamboneye izuba. Urumva Jesse ndi petit frère wiwe sishobora kumusumba kubera hari ikintu yatanguje yanyitangiye imbere kugira nanje ndahabe. I like that. Abari ba hip hop nandero bafise bifaye no kumwira ama commentaire menshi agenda aracanamwo bakubwira ati umuntu wese ari ba hip hop aba ari umuntu sérieux. Okay, ndakwishuye gato. Abirirwa baraja mu gasho n'abarapere bangaho urabonamo. Nta numwe. None wocu uvuga gute ko atandero dufise mu gihe abirirwa mu makomisariya niki abatarimba hip hop?
urumva ko nabahe Keido je nabonze nabahe oya tu no icyo nyemeza yuko kubera Keido n'umuntu yuguruka n'umuntu avugisha ukuri avuze ati aha nikosa nyene nkuko agiye kuvuga ko ivyo bintu byo kuvuga ngo nta ndero ivyo nivyo dukwiye gufuta ivyo dukwiye gufuta kubera ko ivyo nivyo bituma nivyo bizingaritse umuziki wacu tutahuze yuko abantu turi abantu nk'abandi tugira ubuntu kugira dushikaho dushaka gushika uduhitandukaniro rya R&B na hip hop uravyumva nawe R&B novuga ni ibintu R&B benshi abantu barimba R&B nkunda kubita ni nk'aba dada n'abantu urumva pardon urashaka gusubiramo iryo jambo ukibaza hariya muri kamera nyene kuko bapfa bihenda kibaza ko ari je ndiko nabivuga ndakubwiye ati abantu baririmba R&B bivuga urahariye yego si ndiko ndabivuga nishije abantu barimba R&B ni nk'abadada ariko abantu baririmba hip hop is my man. Okay, nibaza ko rero ni ibintu bitandu kubera ko urabona R&B ni ibintu bya romantique mugabo hip hop ni ngabo urabitahura hip hop ni ngabo nukuvuga basi R&B ni umugore hip hop ni umugabo kubera iki ubisigura nkuko ndabisigura ko kubera ko twebwe ukuntu duhagarara ukuntu tuba tumeze biratandukanye cyane n'umu R&B ukuntu uzosanga twidandaza ukuntu uzosanga twifata message ziri mu ndirimbo zacu ni ibintu bitandukanye cyane n'umu R&B. Keido muri ni mu rapper muri event izoba navuga yuko izoba ari samedi le 18 février 2023 15h hajya kuri World Beach. Abandi barapere bose abo twagerageje kubona yuko bashoboye twababonyemo muri Trapish and music ariko Keido ni twamubonyemo byagenze gute cyangwa ni yaronse icyo kibanza cyangwa ni yagiriwe amahirwe yo guhamagarwa hajya icyambere nta mahirwe nagiriwe icyo nico cyambere nibaza ko namahirwe gusa nabuze kandi sijewe jenyene abarira ni benshi abarize ni benshi nibaza ko rero twebwe nindi yarize abahe abonye nubona kumbure les fans de Buja Town TV twemeje yuko tugiye gukosora utuntu n'utundi tugiye gushyira ahabona ikibazo cyose abaraperi barakanbiste bafise muri entertainment ya Buja Flavor kumbure sabanyene turashobora no gushikira n'abajya bakini b'amareretse bose tukaberekana icyo babuze icyo bakeneye nico bimirije gukora bakabitubwira Keido dusigurire neza na neza niyo baye barize cyanke igisabo cyagenze gute nibaza ko umuziki w'u Burundi kugira uteye imbere biragoye cyane ndababazwa n'abantu birirwa baravuga ngo urumva ngo dushaka duteye imbere oriye bajya nyene bavuga nibo bazingamitse wa muziki kubera ko ntushobora kuzana aba upcoming bo mu Rwanda ukaca usiga abantu tuzi ko babizi ukacuzana igiteramo wamaze kucitirira ica hip hop gutushiramo ba R&B ni n'umuntu wa R&B wamubonyemo ukivuga ati wapi umuntu ntabyashoboye kuko Dramati n'umuraperi none Dramati vraiment ari muri cya kimwe tuvuga aba R&B cyangwa wewe ubasugura gute nivyo nyene ego ndase umuraperi si umuraperi sawa nibaza ko rero ivyo bajya bose bo mu Rwanda ntitubazi ni bake tuzi ngaha mu Burundi nibaza ko bazosanga bisanze ari bonyene none gasha wumva wewe niwe woroganije igiteramo nibaza ko atamunyarwanda yavuye mu Rwanda ngo aje koroganiza igiteramo mu Burundi abarundi nibo boroganije igiteramo gutuca wirengagiza abantu babizi hama ukaca ushiramwe abandi batanakwiye no kujamo akumure tuguye amahirwe yo kuvuga ati mbwira abasani abo uzi yuko bari bategereza kuza kuri affiche kugira turabe yuko twogerageza kuza World Beach nibaza ko Jess shora kubivuga nta n'amafaranga ya publicité bahaye Buja Town nice no ni kugira dukosore ejo cyangwa hirya ejo uwundi muntu niyaza kugira organisation cyangwa umupromoter wese aza kugira indi concert azomenye igituma abarundi bashavuye cyangwa igituma cyababaje abarundi nibaza ko umwana w'ubwenge yumvira mu nduru ibi turiko turavuga kandi nibaza abarundi turamenyereye tuvugira mu migani rero nejo azosubira kandi yoroganize
ibi turiko turavuga azovuga ati jewe nari gushiramwe abanaka nuku hama ubukurikira ntegerezwa gukosora. YouTube yawe sinigwa ndabivuga. Mu kwezi kwa gatatu itariki 24 niyo YouTube yawe izokwiza imyaka 5 neza na neza ifatanye kugira tugaragaje neza K-Don yatanguye gukora neza kuri YouTube channel yiwe kuva le 24 mars 2018. Ni kuvuga yuko imyaka 5 igiye kurumana. Ni kiye kintu K-Don agiye kwereka abarundi n'abafanzi biwe icyatumye imyaka 5 yari mu biki, yari ko arakora ibiki, niye nguvu cyangwa experience yongereje ko apare yi imyaka yose ari iri hagati. Nibaza ko ndiko ndakora kandi mwese murabibona. Nibaza uno munsi nkoziki kiza gisumba ico nakoze ejo, kandi ico nzokora hirya y'ejo kizoza gisumba ico nakoze uno munsi. Nibaza ko tubandanya dukora gusa babandanye badushigikira. K-Don look y'umurapere ibimeze gute? Sinovuga ngo ibimeze gute, ndaba ucubona uko izo bimeze. Umurapere ni kiye kintu umurapere atokwigera abura mu buzima bwiwe? Kiragoye cyane sinokikubwira gusa nibaza ko ntiyo kwigera abura ico yishura. Nibazi yuko K-Don ntashaka yuko ari abandi barapere biyongereye baza kwiteranya kandi mu bandi. Oya nibaza jewe nta nzigo birimwo. Uwumva wese naze tugwana n'urugamba rumwe hamwe hama bimunaniye aziruka. Rap igizwe n'amajambo angahe? Rap nibaza ko ni nk'amajambo angahe kashe? Ni nk'amajambo 3. Kuri K-Don ngomba unsigurire neza inspiration yo kuririmba wayikuye he? Nibaza ko kiretse gusa buri umuntu wese uravuga ngo je navutse ndirimba na muntu avuga aririmba bro. No kurira no kuririmba man. Urabizi hagiye wowe bishira kuri note yosanga hari nk'amanote ari karagirako kubera nta muntu aririmba mu ijwi rimwe araduga akamanuka ibintu nk'ibyo na feelings arayishira. Abisigure yuko K-Don ni kiye kintu mugiye uzi yuko ejo winjira muri studio uno mustegereza kugishira neza kugitunganya? Nibaza ko nuko ndirimba neza. Niwe mu producteur utokorana nawe? Oya bose mu gihe amaze kubijamo kandi akaba abizi nta mpamvu yo kudakorana nawe kubera ko twese aho turi ntitwavutse ariho turi. Nibaza ko rero kandi nta uvuka rimwe yuzura ingobyi. Igisata cha Cedric Bangi cyarigeze ku organiza ama concert kanaka mwaraduze ruguru Igitega he niyo habereye finale ndibaza. Kabuki K-Don yagiye itegura yuko azovu wa mbere na kibanza n'icya kabiri yaronse. Nibaza ko rijye ryari yigize kabiri. Rero je nibaza impamvu nta kirose bajya bose twari ko turahiganwa novuga nari ndabasumba kandi hari hirindi higanwa nigeze kuja muri wari ubasumba wari basumbije gute kandi nibaza ko uno munsi ejo ubaye muri batatu ba mbere so kuvuga ngo uno munsi ngo ucusubira kandi ukabamo hari gihe bavuga ati uno munsi ujya wewe wararose reka duhu ubundi ariko si uko barabigusiguriye neza ya barabigusiguriye uko nyene barashobora kuba barabisiguriye barabikubwiye we K-Don. Cedric Bangi we nyene yarambwiye ati twagiye tuzi yuko wewe udashobora kuyitwara mugabo urabizi si kuvuga ngo nuko ngo utabaye muri bajya urabizi. Akumbure nibaze yuko nta kintu cyo mimenyano bagize cyanke oya ivyo bizijiri akuri yo kumwe wabibonye yego waronse kibanza cya mbere cyaramukwiriyeho none baninze bakimuha kibakimuka nakajya ka oya kuri K-Don ari ukuntu urabuga vuga ati bana raja wapi wowe bukameramani bujya nawe cyako kabiheba vraiment ariko je raja bujya tanda mwemeye gose ndamwemera aurangire amasanamu neza amaju nibyo birafatanya bien atakibazo kiri ariko gusa K-Don dushaka udusigurire neza eske byahiganwa warimwo uwa mbere byaramukuriye ko abo wa mbere cyanke baramucishijemo ndabikubwiye je ni yabaye mu R&B rero urumva je R&B ntayo nzgabo yabo mu rapper nari kuvuga ati urabizi niyo murapenda gwa gashimwe umuhereza ufukamye yo umurapera umwe wemera wewe no abarapere batatu wemera nga mu Burundi hamwe no gwira ati K-Don we nurimwo sivyo onere wawe akira agashimwe uhereze naka uhande nande uwa kabiri uwa mbere wa kabiri wa gatatu icambere nuko no muhaka agashimwe ifukamye ntivyo baba kubera iki kubera bitabaho nyene kuri Jesse no mufukama ahubwo nuka nta muntu atanga agashimwe afukama impeta tuvuga tugomba twa ni Victor mukobwa ati ndashaka ko tubigenza uko ya nibaza mugabo bariho
bariho sininda kuvuga amazina kuri jewe oya Kidon okay umva les fans de Buja Town tuyemeje yuko neza na neza umuririmbyi wese azoshika muri studio zacu il faut que adusigurira neza abantu batahure bien okay si babandi ngo yana urabona no comment bro no comment niba gusa turabaririmbyi turabajournaliste turabamenyesha makuru tugerageza rero abafanzi bacu tubereke inzira nyakuri yo mu muziki wacu nibaza ko mwico gihe ndi ngaho nibaza ko babanza kuririmba woba yabikoze neza cyambere niwe no nibazi yuko kubera umva nakubwira Kidon we wihweje ukaraba icyo kibanza reka basi tugisime turaza kwigaruka ko mu nyuma iyo uri ufite time off uri home niki kintu ukunda kukuyumvira niyumvira iyo shaka gushika ni indirimbo zingahe z'abarundi ukunda guplayinga ukumviriza ukavuga ati uyu muntu arashoboye apana ziwawe ndabumviriza ngira batatu rero wemera muri R&B hip hop oya muri hip hop muri hip hop nibaza ko Fabi Love Bface na Kingorongoro okay mbwira rero babasani batatu wemera urashobora kubaha agashima nibaza ko mwico gihe tutantahura bro cyo gufukama abarundi oya no cyo gufukama twagihebye cyo gufukama wowe kuvuga uyu n'uyu ni nabonye navutse wa mbere ni Fabi Love wa kabiri Bface wa gatatu Kingorongoro nibaze yuko abo nibo bantu urubona yuko hip hop yo mu Burundi bayitwaramo neza yego T-Max umusigura gute kuri wowe T-Max ni legend no muri legend muri niveau y'ubu umuha kibanza cyaye nibaza ko amaze kuba adusumba nukuri ntiyoza no guhiganwa na twebwe bien sûr nibaza ko ari kwicara hajya avuga ati urabizi ahubwo tora gashimwe kamwe je jewe sinoba nkwiye gutanga gashimwe oya ahubwo we nyene yoza agatanga gashimwe hamwe T-Max yoza akakubira ati na Kidon ngoma ndaguha gashimwe vraiment uyu mutipe mu mubahe mbora mu Burundi ariko arabikora neza uwo mutahura gute kwanza T-Max no mutahura icambere ko yabonye ko ndabizi kubera hajya umurapere nta maranga mutima agira atanga ikintu yabanje kwiyumvira kandi yabonye yuko umuntu agishoboye nibaze yuko Kidon ahora kurikirana neza na neza inkuru z'abarapera ari umuduga barashiyemo Tupac uyu muduga witwa gute oya aho no ndakubesha Tupac yafuye afite imyaka ingahe 26 26 yafiriye he muri Amerika waramubonye oya nibaze yuko rero nshuti bakunzi wa Buja Town TV tugeze muri cya kibazo navuga ati vya bibazo bikomeye ni true questions zikomeye Kidon hamwe umukobwa gusabye rendezvous muhurire ahantu muri babiri nikiye kinogenda witwaje amajambo nibaze yuko ntabwo ari kino yitwaza none wovuga amajambo utateguye ubanza gutegura mu gihe kimwe warigeze koresha umukobwa akakwanyira uyu mukobwa yitwa gute abahehe nibaza yuko ntibiranshikira yuko ndesha umukobwa kanyankira kandi mu gihe niyo kwirirwa aranyankira oya ahubwo no bivamo kare niye comportement wanga mu basani yo kwitwara nabi iyo kwitwara nabi gute nibaza ko hari ukuntu abasani bama bavuga ngo ko turabavanye nibaza ko ico nico cambere na kunywa inzoga urumogi n'ibiyayura mutwe nico kintu kiranga umustar no kubera atari byo bitanga ishusho nziza mu bantu anizere yuko muri uyu mwanya turiko turavugana Kidon afite abakunzi bangahe umwe yitwa gute oya njye les fans de Buja Town TV muranayoga imisi yose yuko jewe muri ico kibazo nta numwe arishira umuntu umwe kiretse gusanya kubaha umugisha magara n'amazi Hasandullah niwe yambwiye ati ebana Jennifer wife umuntu umwe gusa yamwemanze neza neza ariko abandi umwaze ndi single abandi ngo happy nije nyene namukunze mfise Kidon nizere yuko nitwabonaga commentaire ebana nshuti bakunzi ba Buja Town TV umukunzi wari wese wa Kidon aciya komanta avuga ati I love you Kidon tuzatumwa magaranga duseme amakomantere yose mu kiganiro kiza gukurikira nakaye kajambo shima yuko usangiza abafanzi ba icambere nuko ndabakunda ikindi nuko bodukurikirana cyane gose kugira tubandanye dutera imbere niye déplacement Kidon atofata nta nimwe ivyo surafata niki kibanza Kidon atojamo kumvo zo kuvuga ati akazina ufise cyangwa izina ufise ni raveri manuka
cyovana n'icarico. Twikore mu gahogo na hip hop hama tuce twinjira muri ka kantu bavuga ati he ndavuga ati ni piège yo muri Buja Town. Twikore mu gahogo sha. Niko tayari kupambana na kila kitu chote, niko tayari kupambana na moto wote, nisonge kama pilote, nipishe nipite nimkamate, siogope mtu kama Goliath, niko kijana kama Dawidi, tatiyabidi mupige manati, acha nivue koti, lapiza feke nizikule peke, usiseme niwe peke, hakuna usituweke, tumekaza na breki, na nguvu kama jeki, sitaki vya micheko na vya michiko chiko, takupinga chengo kama chef chengi, papu za kibovu taziweka kwenye chokoloko, wadogo mtoke, tusonge na woke, excuse me, mimi niko busy na kazi mitani ya vijana, mimi siwezi, sitaku nini woni balabalani, sina kitu mfukoni, takimbia kama kunguluma, siwezi kurudi nyuma, nasimama kama soy na bunduku kindi wono towe nduki na ukari kama nyuki. Kumbure novuga yuko inspiration iyo ndirimbo yavuye hehe, wayumviriye gute? Icambere nuko naricaye ndumviriza ugwamo rw'abarapere bari bamaze imisi bagira, ahama mpitamo kwandika. Na Jamini wakoreye muri Focus Records. Yeah. Why Focus Records? Kubera ko dukorana ibintu byinshi, dufitaniye partner ya gukorana. Focus Studio. Yeah. Just na video yakoreyemo nyene. Nibaza ko bo bakora video. Ariko like studio yakoreye kuri Orion Music. Okay. Yeah. Niki kintu cyakugiye muri Focus Studio? Ni kintu icambere bakora neza kandi barazi ico bakora. Principe yabo ni batabikoze tuzovyikorera. Ni kuvuga yuko niki kintu cyakuryoheye sana bwa mbere ugishika muri Focus? Icambere nuko banyakiriye neza kandi banyakira nk'umu brother wabo. Hama turavugana ko dukorana kandi dukorana neza, dukorana umutima uri munda, ku ciyumviro kimwe, inzira imwe, hama dukora ikintu cyiza. Indirimbo ya mbere K-Don yamutora amahera menshi ni yihe? Yitwa gute? Ko ni na Jamini. Umuproducteur wa mbere yagukoroze mu buzima bwawe yitwa gute? Ni benshi. Ni benshi. Warabakoraga kubera iki? Si ni impamvu zabo. Ubwa mbere umubonye umuproducteur acyujugumira yari producer nde? Nta numwe nigeze njugumira kubera niyizeye. Ya. Na numwe wigeze ujugumira? Yo wari wizeye? Ya. Niki kintu K-Don avuga ati Jendi K-Don? Ya ni jewe nyene kandi nuko niyizi nizera nivyo nkora, kandi mbona kazoza kanje imbere yanje ari keza. Nakaye kantu wosaba abantu badutwara mu muziki icyo bohindura? Nibaza yuko bohindura ukuntu babikora. Kubera ko uno munsi birababaje yuko novuga muri guverinoma zacu keshi atakibanza kinini badu. Nibaza ko rero bajya bavuga yuko baduserukira, nibaza ko botahuza neza bajya abantu kugira iki tubona iterambere, bamenye yuko umuririmbyi ategerezwa kuja mu bisata byose. Bijya bintu byo kuvuga ngo turabavayo, oya ntiturabavayo, kubera ko tuba dufise dushaka gushika kandi turafise indero. Nibaza ko ivyo byose ari ibintu dukwiye gufuta kugira tubone iterambere ry'umuziki ndundi. Abaririmbyi batandagwa ikibanza cyo gukora nabo featuring bashaka kubatora? Nta kibazo. Abaririmbyi batanu ndagwa ukorana nabo featuring, ushobora kuvuga ati uyu n'uyu ba R&B ariko R&B wa mbere ni Big Fizz, Double J, Dramati, na Natasha. Okay, havuze umwe nandika basha Ines Ragel. Wow. Nibaze yuko le fans de Buja Town TV murakoze kudushigikira, nkaba ndabibutse yuko band camera ndi kumwe na Raja Buja Town murantunga, na band camera ndi kumwe na Raja Buja Town. Tukaba tubasavye yuko mutarakanda subscribe cyangwa s'abonner no gushaka commentaire hasi. Check ibazo nikijanye ne umukunzi wa K-Don hamwe uvuga ati nimba uhari sinzi ariko wavuze ko ufite bangahe? Navuze ko ufite umwe. Yitwa gute? Izina ni nakabanga. Izina nakabanga. Nibaze yuko urashobora kuvuga ati I love you K-Don ukajushiramo hashtag cyangwa dièse kucabandika izina ryawe kugira next time tumwamagaye K-Don tuje tumuvuga bro ko twabona amazina 6 adasa byagenze gute? Utanjaniranije. Nibaza muri comment arashobora gukunda ikiyago twagize. Oya no. Ya. Abakunzi ba Buja Town tumvikane neza. Namubwiye ati navuga umukunzi wewe ngo wavuze ko ufite bangahe? Umwe. Umuvuga izina? Nta zina mvuga.
niyo mpamvu rero nje nsabe imbabazi cyangwa nsabe igisabo ni igisabo sitegeko umuntu wese azi yuko akundana n'uyu mugabo n'uyu mutipe umu big rapper big machine alright gerageza wandike muri commentaire love from Buja Town ucandika ati hashtag cyangwa jazz ukivuga ati I love you K-Don uciramo n'izina ryawe pembeni hamwe twosanga amazina adasa K-Don ubugize ikibazo mwofungase oya twufunga gusa tuzadushira ukuri ahagaragara kumbure abafans be Buja Town TV nk'abandi bashimwe mwese tore mu kiyago twejeje kiyago nibaze yuko kumvise menshi twatahuye byinshi muri game ya hip hop twatahuye byinshi mu vyereke umuziki w'umu big rapper canke umu big hip hopist akaba yitwa K-Don nk'abandi bashimye cyane Raja Buja Town akaba abikora neza amashusho n'amasanamu vyose bidushikira atangorani hari ama voice nibaza ko munyumva neza urashaka kunyimamagara Kube Drama ciao ciao